Sorry karakora Henderson na Danny Welbeck inde tamutahura benshi ariko ari baza kuri transfer wala mutahura Alonso ndamutahura cyane transfer ari umutipe w'umufana wa Chelsea hano ara je namutahura cyane no wazo navuze nusambuga ngo ya ngo Danny Welbeck ngo no batuguri ngo bana Welbeck je namutahura Zabi Alonso bijya by'abaminere cyane ariko Alonso ni sawa ariko din pare biragoye gutahura mba biragoye nyine bibe n'imyaka bafite buri uzi ko nyuma y'isohoka rya Thiago Silva muri 2023 Chelsea itari bwasubire gusinyisha umukinnyi w'imyaka 30 ni arenga donc niyo magarara nkavuga ngo uko biri kose bigaragara ko ikintu cyambere atwereka projet y'umunyamerika ari kuyihindura ukuntu yarahawe icizere by the way bisobanura ngo ikintu cyambere kitwereka ikintu twavuze uburyo Todi yagira influence mu mamenyereza y'akazi akabategeka ko yabizimwe mu byo bapfuye na Enzo Maresca avuga ati bano bakinyi bafise contrat ndende nkine ko bakinisha bikikira imipango mumenyereza amasoko azana uyu muvandimwe yavuye muri Strasbourg Rusini yamuzana Liam Rusini byavuga ngo azanye umumenyereza wa profile no yakugira ngo ashobe wa mumenyereza ashobora kumvira ivyo umumenyereza ivyo president ashaka kenshi bakabishira ko profile z'abamenyereza Chelsea yinjiza nabahuye n'ivy'uburongozi bushaka gusa no munsi nimbura musagezaho Chelsea isa ku isoko avec abakinyi babiri plus de 35 bamukimse imyaka 36 magimse imyaka bisobanura ngo hari uburyo biboneka ngo iriya impal kuko uburyo Alonso yinjiye kwa Chelsea nibwo buryo Mourinho yinjiye kwa Chelsea bivuga ko hari ivyo yempojeje ngo ati havuyemo kimwe je sinsinya kandi hariho warning y'uburyo uburongo ubuyobozi bwakorana n'abamenyereza Alonso yarafise kandi yaravuye ahantu avuga ko we wabona ko yagambaniwe n'ubuyobozi bujya va kwa Madrid hari uburyo Alonso abona ko atashigikiwe nande na Perez gusumba uko ni muri buringira muri atabona ko ari bibi ivyo rero je gitunga ati je ndamushikiye ibintu byo kwinjira muri projet nituvuye ngo Enzo Maresca yabereye mwiza Chelsea gusumba uko Chelsea yamubereye mwiza bona ariko ndaraba nashima kuri kote bavuga ati sasa mnatuletea waze mugabo nkasanga buriya nubwo atazobikora mu buryo buri direct nk'umumenyereza yawe projet mugabo witwa Zabi Alonso ashobora kwirukana n'imiburi buri nka 40% cyangwa 30% y'abakinyi baguzwe muri no projet yo mu Amerika ko reba abakinyi uraba ukavuga ngo uyu yaguzwe muri projet ya Herelmo yani yazanye gukora iki hakaba n'undi yari yaguzwe muri projet mugabo vyanse kubera ko peut-être yama mu mvune canke peut-être kubera yuko atigeze aronka iyo stabilité bivanye n'umumenyereza yoza kamarigi akamuha ico cizere buriya abakinyi beza tubona Chelsea vise niba abakinyi do classe mondiale bashobora ku exploser individuellement naho umumenyereza yo bari mubi kubera ko Enzo wowe mubi cyangwa ureke arakwereka ngo je nitwa Enzo Fernandez Caicedo wowe mubi cyangwa ureke arakwereka ngo je ndi Caicedo irisi James niko kuko yo Pedro Jankera Jesus aba bakinyi beza tubona kwa Chelsea niba abandi batita ku bihe by'uko equipe iba nziza canke iba mbi ngo kugira ngo babe beza mugabo kandi buriyo ukeneye gusekiriza abakinyi bigusaba ko ufise projet isetinze neza kubera ko iyo udavuze projet isetinze neza nyandi tugomba twumva bya bibazo ngo Cole Palmer aracarota kwisubirira Manchester Cole Palmer muri contrat washaka ko yarabwiye Chelsea ko niba dakina Ligue des Champions azohaguma ugasanga biragoye kumvisha abakinyi beza babaye beza atacu abafashije ko bagomba kugumana nawe n'umugiwe ubatacu uri kurategura kiza kiba stability rero kuri kote ya Ariyo ya Jordan Anderson n'umugabo yitwa Danny Welbeck umwe n'umukinyi wagati mu kibuga uwundi n'umukinyi w'umusatirizi ku nimero 9 avant tout turabe vestiaire ya Chelsea ngo je nabivuze vestiaire ya Chelsea ni abajene ni vestiaire ikiravuna witwa Reece James kubera ko buriya muri projet ya kera y'umugabo witwa Roman Abramovich ashobora kuba ari wasigaye ko nabonye Charo Barika arasa n'uwerekeza muri equipe ya Como cyangwa ashobora gusohoka naho yagumubona ko benga n'umugiye atazo afise poids hari muri iki gitigiri c'aba Benoit Badiashile na ba Axel Disasi bariko barasogwa donc bigaragara ko atakibanza bagifise mu ino projet bivuze ngo hakuvuna Reece James kwera ko ari we kizigenza wenyine foko wenkli wa mundi muntu peut-être wanashima avuye mu yindi nzu atari nzu ya Chelsea ashobora gupartage iyo experience yiwe
bwa mbere mu kubwira abakinnyi ba Chelsea ati Premier League ikinwa uku cyangwa iyo twisanze mu bihe ibi bigenda uko nuko kuko uramuzi ufase Jordan Henderson mu bantu babanye n'abakinnyi nka ba Philip Coutinho ashobora kubwira ngo je nabanye na Coutinho ari umustar si yose iraba apushinga kugira ngo asohoke muri Liverpool aja muri equipe yitwa Barcelona vyamushikiye mwarabibonye akaba yo gucira agace n'abandi bakinnyi benshi abantu baribuka Adam Lallana wa Liverpool yarigeze kuba muri yaho buri muntu araba Adam Lallana akavuga ati n'umukinnyi ategwa mugabo no musi ntuzi yarenge uzerega kuri Danny Welbeck yabaye muri challenge yo kuba yokinira equipe nka Manchester United mu gisagara ci Manchester ikira siragoringa iri kirava muri projet ya Sir Alex Ferguson avec abanyeza bagiye batandukanye bikanka akisanga kwa Arsenal nayo yataye inguvu mugabo idasiba kuja kwizo y'igura mugabo bitazi ivyirimo none handi bavuze ngo turibagiwe Danny Welbeck ari ku rugero rwiza rwa equipe nka Brighton and Hove Albion ashobora gutsinda ibitsindo birenze 10 muri Premier League ariko na Brighton wanashima atari muri area yayo nziza ko dufate amahereza Brighton yatunze uro munsi Fabian Hazard ni muto paraporo y'umugabo yitwa Graham Potter ndetse n'umugabo yitwa Roberto De Zerbi ntibangana abaramentero gorugero rero ashobora kuza akaporta experience n'iryo jambo ridasanzwe muri vestiaire yawe ariko no musatirizi ku munsi w'ejo nakivuze turazi partnership hagati ya Elliot and hagati nako ya Joao Pedro n'umugabo yitwa Danny Welbeck muri Brighton ariko kandi tugiye kuraba burya abakinyi ko bigaragara ko Joao Pedro niwe plan A mu basatirizi kwa Chelsea nimero 9 erega turavye Liam Delap yavuye kwa Ipswich Town akaza muri Chelsea aracakeneye umwanya kugira ngo progress yerekana ubwo rugero mugabo bigaragara ko tactique mari byinshi bakimunegura waraba Jackson ategerezwa gusohoka nta kibanza afise yaje waraba Mark Guiyu n'umukinyi datuje vuze ngo Chelsea nta mukinyi bafise asubirira umugabo bita Joao Pedro Jankeira Jesus ashobora kuza yifite ico cizere avuga ati jendi Danny Welbeck rekanze nkine peut-être Pedri vyamunaniye kwera ko turi mu bihe bigoye je bibiye narabibayemo ndabiza ka porte experience yo gusumba kuzana Liam Delap gikeneye umwanya wo kuyadapta muri equipe ya Chelsea cyangwa urabona ko byanamugonze cyane Delap na kimigaragara hari n'igero senior yagerageje kumushira hamwe na Joao Pedro mugabo ukabona ko kumusaje nabonye igitsindo umusore Stapaev yatsinze bariko barakompara movement yakoze avuga ati Gute nimero 9 kora movement kisanga inyuma y'umukenyi avuye mu yindi zone akagutanga kuza gusaba umupira muri zone iri vide ukabona ngo baracanegura byinshi kuyu mugabo rero je mfata ko ni transfer za Alonso akeneye kuko vyanagaragaye ko kuva cinjira nyuma yo guhubasha bwose akeneye abakinyi ba experience ashobora kubwira ikintu bakumva uribuka ko yanarondeye Granit Xhaka vyarangiye equipe ya Sana yari munani kimwe mu byakeneye harimo kumeranja investisseur afisa abakinyi babana ariko avec uko kuntu umwanya n'umwanya twagiye turabona iburaya wowe urashobora kuza urumenyereza umuntu akaba yitwa Cole Palmer akakwicira vestiaire yose udafise abakinyi b'abakadre kuko mu vyaranije Liam Senior harimo uko vestiaire yagezigira avuga ati wewe ibi bintu uri munsi ivyo la Senior baramukweka amaboko vestiaire baramukweka amaboko kandi ibi n'umugabo yitwa ibiro mugabo yitwa Alonso yanahuye navyo Madrid reka erega Alonso yakweko erega bujyana Arbero wavyawe umugabo wa Arbero wabona ngo rafise kamema akuga consentiment ka vestiaire ko kuvuga ngo basimi mu dusove coach erega kandi vestiaire maze kwanga ikankiriza umumenyereza irakwirukana erega bujya kandi inanabonye umenga amenyereza bo basike bubaka ico nita club imigwi kavuga ati muri vestiaire yanje n'ivyanka ndafise umugwa w'abakinyi runaka ponyine bazogana direct n'abakinyi bagenzi babo kandi umusere kimwe mu bikonta ibiro kuja kuganiriza umukinyi akiri muto kandi ariko ari kwigaragaza ikintu gikonta ni karere yiwawe wagize nije cyo manje kare navuze ngo Chelsea norindira ico no kwita resultat kuko wanashima reka tunarabe n'abakinyi Dani uyu Jordan Henderson yavuye muri kipe Liverpool muri Ajax oya yabanje guca muri Arabia Saudite muri Aret muri Aret aca vaya abonye vyanse aja muri Ajax avayo aja muri kipe ya Brentford avuye muri Brentford kwa Chelsea imyaka 35 waraba umugabo bitwa Danny Welbeck navuze ku munsi w'ejo Danny Welbeck ntabwo yari imero ya mbere muri kipe ya Brighton ejo yaza debigasaka bati nta wamenya ashaka kuba agomba kugarukana duo ya Pedro na Danny Welbeck twabonye mu gihe cyo byafunctionye muri equipe ya Brighton mugabo kandi gendura mu akweze Brighton
imbere y'imigi ikomeye Brighton yahaga ko experience y'umusatirizi wabo witwa Welbeck gusumba ikindi cyose je kubwanje nafata ko tushera merita kumutwara mu gikombe cy'isi gusumba baba Ivanton na ba Uri Watkins rero bisobanura ngo iyo ugomba kugereza leta nziza rero tumaze kwimura kenshi il faut mélanger leta zikiri zitora avec de l'experience kandi wanaraba uretse ko rasaza n'aba defenseur bakibo ku ruhande bava ngo Premier League yatunze mwino myaka 3 canke 4 gusumba Jordan Henderson ugereje kwa nuno munsi biraboneka ngo hari abasatirizi bakiri bato ku nimero 9 ngo batarashikira urugero nk'umugabo witwa Jordan Henderson wanashima yagize mu myaka nako Welbeck imvaga yagize mu myaka 3 canke 4 heze uravye umukinya resist imyaka yose muri Premier League nako ari umukinya asanzwe erega kandi avant twemeranije je nanjuma yakazi muri Chelsea ndumumenyereza nka chansanga abakinyi bari eligible gukina equipe ya Chelsea muri saison bagera kuri 60 sishaka gusaba recruitment y'umukinyi ngo ni tarango imeze gute nivyo bongeyemo Morgan Rogers kandi yavye beravuga ati Morgan Rogers n'umugabo yitwa Cole Palmer ni nabagenza ati mbona ko bisora kuzonyorera bizo harimwe mu bintu nzokora ko cyari mugabo kote gusagoringa ku isoko none wowe utunze Kaisedo na Enzo na Ravia muri mediane yawe tukaba tuziko na Palmer hoyo hakina muri mediane utunze defense yawe Reece James maro gutso basanga ikibanza ariko Reece James yonagufasha muri mediane utunze Livecontroller ukamutungana na Jorere hato ukongeramo umusore azi ku izina rya Wesley Fofana uno musini muri equipe ya Chelsea afisa baxiale bane basaba gutoramo babiri beza kandi n'ababiri bari kuri bande rouge beza kuri numero 3 nivyo hatoyo hakina barekuye make kukurera ariko aravugwa gasore nkare wisare mugabo iri muri equipe waho umumenyereza akakubwira ngo ico gukora avant to recruitment rero izi recruitment akoze Alonso izi just nazifata nka recruitment ahubwo ni inzira yo korosha akazi kiyo kugira ngo azagire receipt kora ko benshi bakubwira ngo none equipe ikina Premier League gusa itazoba muri Europa muri Conference cyangwa muri Champions League niko tumbwira kitazogira performance nziza ifite umenyereza mwiza yahawe byose ituje atuje atakiri kintu kimwe kirakora ibironda bifata nko kuevita les dangers zishobora kumunaniza nivyo ko equipe yitwa Chelsea de Bruges n'umumenyereza mushasha Xabi Alonso ndetse na transfer z'abakinnyi ariko arakora muri equipe shasha kuva amanga yo kwimenyereza n'ukurinda tukara bugere butegura equipe yitwa Chelsea bigaragara ngo uyu mwaka w'inkino araza kuba equipe kina erega nawe nyene yaranabisobanuye maza ibyo kwinjiza n'abasore avuga ngo Reece James is our captain and that won't change ati ni captain wacu nibihinduka but with his injury record turavyo yagiye avunagurika we need another experienced leader on the beach on the pitch ati dukeneye abandi bakinya afite experience babaridere mu kibuga no rero meze kuri equipe yitwa bamenyere na Premier League Congressive Anderson alemenyere equipe ya Premier League birumvikana Welbeck niko kuko kana Welbeck ujacira mu bigikoma komeye gusa agataro yari kwa Brighton kwa Arsenal na Manchester United wari mukinyi umenyere igicicaro cambere ca n'umwana wa Man U Welbeck cy'Ubwongereza n'umwana n'umwana wa Man U yaraciye gusa kwa uriya yaciye no kwa Watford imbere yo kwaza kwa Brighton mugabo ni Man U aja kwa Sunderland umwanya muto Arsenal Watford Brighton mugiye ugiye kuraba Jordan Henderson nawe ni Liverpool acha kwa Coventry City agaruka kwa nako ni Sunderland Coventry City Liverpool kuva muri 2011 kugeza 2023 aja Ariyo aja kuri muri Ajax ava kwa Ajax agaruka kwa Brentford yaraki nyose zo zibiri kuva avuye ari muri Ajax Amsterdam no kwemeza rero baba leader tujere yana mutwaye mu gikombe cy'isi by the way Manchester City nabo enza komeza kubaka geze kuri Ayubwadi